Turibuka akanyamuneza abanyarwanda bagize basubiye kubona ikiyaga Tanganyika, basubiye kubona umukeke n'indagara. None utwo twigoro twose igihugu cy'u Rwanda wemeye kubisubiza ibisi. Ico twiyemeje nuko tugiye gufata ingingo zose zishoboka kugira abana b'u Burundi ntibasubire kugandagurwa bunyamaswa n'ivyo birara. Dusavye abarundi bose guhagarara amagabo kuko umutwe w'iterabwoba urasasiwe vy'ukuri ndava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ariko naho biruko ntiducike inkokora. Ndiniteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, umunesha kuri mwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza, haba muri politiki, haba mu nkino, haba mu ndero, haba mu iperereza, haba mu gateka kazi na muntu, mu makungu ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa mu kibano. Ndabaye kaze rero mu makuru igiri joro na makuru menshi cyane, n'amakuru imunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV yiriwe irabatorokaniriza ijya nino, haba mu makungu ndetse nandi yose yiriwe aravugwa gaha mu kibano. Reka mbanze ndagusuhuze kandi ndaguha ikaze mu makuru n'ibiganiro tugira tugushikirize mw'iri joro, n'amakuru rero adushikiye mw'iri joro kubiriko biravugwa haba muri politike, haba mu kibano ndetse nandi yose abagiriwe aravugwa ijya nino. Reka mbanze ndakwibutse rero ubanze utyonde sabone ndetse n'abahataje mu gihe waba utaravyonda ko kugira uzuraba uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imbonesha kuri mwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza. Ndaguhaye ikaze rero we munywanyi wa Isange TV, imbonesha kuri mwe Rudende igushikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyiriwe bivugwa ijya nino. Reka rero mbanze nyarukire ngaha mu kuri ino mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, mbanze ndakubarire zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu agira shimikire ko mw'iri joro. Kuri uyu munsi mw'iri joro kwigenekerezo rya 22 ntwarante 2025 mu gihugu cy'u Burundi mw'iri joro ibara riraguye. Amakuru dawe n'amasoko yacu nuko mwishyamba kimeza rya Kibira kuri ubungubu ibara risubiriye kugwa. Amakuru dawe n'amasoko yacu aravuga ko hoba hari indege z'intambara za Sokoyi zoba ziriko ziratambagira hejuru y'ishyamba kimeza rya Kibira. Amakuru dawe n'amasoko yacu nuko mw'iri joro intambara idasanzwe yongeye gutangura mwishyamba kimeza rya Kibira. Nimunye kandi muramaze kuvyumva mu majambo amaze gushikirizwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ko abanyagihugu b'u Burundi bagomba kugaba kubera ko iri joro ribaye ribi ku gihugu cy'u Burundi na cane cane mw'ishyamba kimeza rya Kibira ndetse no mu micungararo y'iryo shyamba rya Kibira. Nimugiye kandi ishyamba kimeza rya Kibira ribyumvikanamo imitwe yitwaje intwaro itandukanye na cane cane rero ari naho itera ituruka. Kuri ubu rero mw'iri joro ribaye injoro riteye ubwoba ku gihugu cy'u Burundi na cane cane no ku banyagihugu b'u Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiriza leta y'u Rwanda ko ariyo yoba ifadikanya n'imirwi yitwaje ubugwanisho guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi na cane cane akayagiriza ko ngo yoba ifadikanya n'umugwi witwaje ubugwanisho Red Tabara uhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Kuri ubu rero mw'iri joro perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye afashe inyifato ndetse asohoye itangazo ridahumuriza abanyagihugu b'u Burundi kumaze kubera muri iri shyamba nyene kimeza rya Kibira. Aragabisha abanyagihugu b'u Burundi ngo kuba barahagarara amagabo ndetse bakarikanwa ko kubera ko iri joro umutekano wamaze guhungabana mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru duhawe n'amasoko yacu kubiriko biravugwa ngaho mw'ishyamba kimeza rya Kibira nuko biri kuvuga ko bari indege z'intambara zizwi nka Sokoyi zoba ziriko ziratambagira hejuru y'ishyamba kimeza rya Kibira. Biravuga ko rero kuri ubu ngubu abanyagihugu begereye ngaho impande y'iryo shyamba kimeza rya Kibira ngo batanguye guhunga berekeza mu bice bitandukanye. Biranavuga ko hoba hari abamaze guhungira mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ivanye ko no kungene umutekano kuri ubu ngubu ngo woba utifashe neza gaha muri iri shyamba kimeza rya Kibira. Umugwi wa Red Tabara rero ni umugwi bivuga ko wakomotse mu Burundi na cane cane rero ni umugwi wavuye mu Burundi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta y'u Burundi irongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ukaba rero ari umugwi uvuga ko wanze guhabwa uburenganzira na Perezida w'u Burundi ndetse nyene n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Kuri ubu rero mw'ishyamba kimeza rya Kibira ni intambara idasanzwe. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aragabisha abanyagihugu ababwira ko bagomba kwama abarikaniye kuko iri joro ribaye iriteye ubwoba ngaha nyene mu Burundi.
Reka rero tubandanize n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi. Abanyagihugu b'u Burundi bariko baridogera ikena ry'igitoro mu Burundi, ikaba rero ari ingingo imaze iminsi iravugwa cyane mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu rero abanyagihugu bo mu ntara ya Muyinga baravuga ko ikena ry'igitoro ari intambamye nyamukuru ngo yo mwihwe yo guheraheza ibarabara ryo mu gisagara ca Muyinga. Ibi rero biruko mu gihe kandi ibarabara rica haruguru y'isoko nkuru ya Muyinga rikamanuka ku kibuga c'indege utubarabara duto ngo dukikije isoko haboneka ivyondo ndetse n'ibidengeri vy'amazi y'imvura ngo bitorohereza abarengana muri utwo tubarabara. Abagendesha amapikipiki babandanya bavuga ko bamaze kumenyera ivyondo n'ivumbi, nayo kandi musanteri wa komine Muyinga akemeza ko ico kibazo kizwi mu ntwaro, aho ndetse anamenyesha ko muri EARB ngo bashikirije ko ibura ry'igitoro ariyo mvo n'imvano nyamukuru bituma nyene iri barabara ridahezwa ngo rikorwe. Birero bigatuma umusenyi ngo uzwi nka gahaviye n'amabuye ngo bitaboneka ku gihe. Mu gihe kandi mu kigo kijejwe amabarabara mu Burundi ARB bamenyesha ko umusenyi ngo bawukura mu ntara ya Kirundo kugenda ndetse no kugaruka ngo bikaba ari hagati y'ibirometero 140, ariko akemeza ko ngo imetero 750 zisigaye kubakwa umusenyi uramutse ubonetse ngo ibikorwa bizoca biherahezwa. Tubandanije amakuru n'ubundi kubiriko biravugwa mu Burundi n'ubundi ku makuru agaruka ku gitoro ari ingingo ndetse ibangamiye igihugu c'u Burundi. Kuri ubu rero umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye arababazwa ngo no kubona igihugu c'u Burundi gifise ubutare ariko ataco bwinjiriza igihugu. Mu nama yagiranye nabo mu bushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu ubutare ndetse n'agataka kuri uyu wa kane, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aratangazwa no kubona igihugu c'u Burundi ngo kitagira amafaranga mvamakungu yo kugura igitoro kandi igihugu ngo gifise ubutare butari buke ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi amenyesha ko ngo bitumvikana kubona ubwo bushikiranganje bukora ijoro n'umutaga ariko ngo ntihagire umusaruro uboneka mu gihugu, ahubwo ngo hakama hibonekeza ikena ry'amafaranga mvamakungu, ibituma ndetse igitoro ngo kibandanya gikena ngaha mu Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aratangazwa kandi no kubona ko mu Burundi hari amashirahamwe arenga 200 y'imbubutare ariko ntihagire umusaruro uboneka, ahubwo ngo hakama havugwa umwimbu havuga ko umwimbu ungana n'ubusa, akabona ko ari ubusuma bwaruye ngaha mu bushikiranganje. Evariste Ndayishimiye kandi amenyesha ko ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka bwari bukwiye kumenya ko ngo ari bwo mutima w'ubutunzi bw'igihugu cacu c'u Burundi. Kubw'umugambwe APDR abakozi ba leta ngo ntibashobora gukora neza kugira igihugu kironke umusaruro kandi ngo bugarijwe n'ibibazo bitari bike. Agatanga akarorero kungene abakozi ba leta ngo bafise ikibazo cyo kwiyunguruza, aho ngo usanga bashika ku mirimo batevye ngo kubera kubura ingene biyunguruza. Aha kandi Evariste Ndayishimiye akabona ko ngo leta yorabye igashiraho umugambi wo kuguruza abakozi ba leta bakoresheje imiduga yishirahamwe rya leta Otrako ngo kugira abakozi bashike ku gihe, ngo kubwiwe ngo bibabaje kubona umuntu agiye kwitora umukozi wa leta aniganirira n'ugiye kumwitora muri bisi ngo bahageze bagashikira rimwe mu biro ngaho nyene aho uwo mukozi wa leta arangurira amabanga yiwe. Perezida rero w'u Burundi akabadonda abajejwe igitoro ngaha mu Burundi kuba bofata ingingo yo kungene igitoro ndetse n'ibindi bikorwa byose bya leta byo bandanya bisahirizwa. Reka rero mbashimire mwese twari turi kumwe makuru n'ibiganiro tubashikiriza, reka tudusozere ngaha amakuru yacu turaza gusubira mu gatondo yara makuru mwashikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, munesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza.